iyo uri mu kigeragezo hari igihe bidakunda kuvugisha isengesho rirerire, kandi ndazi ko namwebwe mwese bimaze kubashikira bikanka kuvuga isengesho rirerire, ariko ntuzoreke guhamagara Imana. nawe wosemerera ati Yesu azomenya, kubera asoma mu mutima, azomenya n'ivyo wagombye kumubwira. nawe uzosemera uti Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje, ushoboye kongera ko ngo ntabara, azogutabara. Haleluya. Mana yanje, nshoboza. Na Yesu mu kigeragezo yararimwo, nta vyinshi yashobora gusenga hamwe ari Getsemane, ntivyakunda, yaraduze. N'ijambo ry'umutwe rivuga ngo gusengana umubabaro. Yesu yasenganye umubabaro mwinshi, afise umubabaro rero ntivyakunda ko avuga amajambo menshi, ariko yaravuze iri jambo rivuga ngo asangwa ubigomba kuri iki gikombe kindengane, ariko nibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Haleluya. Musi baratubwira, ntibaca batubwira ngo yaciye abandanya arasengera ababona imbere bamuteze uyaye. Yaragize iri sengesho, Bibiliya iratubwira ngo aca abandanya kwishwa n'umubabaro, ariko acashishikara gusenga, guma asaba ati Mana, ndasabye iki gikombe kindengane, ndakwinginze iki gikombe kindengane, nimba ubona bihuye n'ivyo ugomba, ndasabye iki gikombe kindengane. Mu mubabaro Yesu yarasenze, nubwo kumbura atasenze ibintu birebire, ariko yarasenze asaba ngo igikombe, no kuvuga ikigeragezo cyari imbere yiwe kimurengane, nimba bihuye n'ubugombe bw'Imana. Na wewe uzoza urabaza Imana nimba bihuye n'ubugombe bwawe ko ndakirengana uyu munsi, kubera hari igihe ibigeragezo biza Imana ishaka ngo nyene tubanze dukamirike neza, ugasanga bisaba umwaka, ugasanga bisaba imyaka 2 ingahe, natwe tukaguma dutatabiza Mana ntabara. Tuzoze turongera ko ngo asangwa ubigomba ko kirengana uyu munsi, ndakwinginze untabare. Haleluya. Rero birashika niwumva amajambo menshi yo gusenga uri mu kigeragezo, ariko ntuzoreke kuvuga.